Bakunzi bantengimwe ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe muraho murakomeye jewe meze neza nubwo ijwi ritararongoroka haracarimwo akagripe gakenyi ariko savare ndizera Imana cane nkabasabira uwoba nawe agwaye woba yumva atameze neza agumane ukwizera bizohinduka nawe amere neza mugumane ivyizigiro uyu munsi nje kuganira namwe ku kintu agahinda kuri bande ku muntu yitwa umuhererezi narigeze gukora ikiganiro mvuga nti navuga ku gafyinyi k'abahererezi mvuga ukuntu bafyina mvuga babafyinishije impamvu zitandukanye z'uko abahererezi usanga bafyina bibavuyeko canke bitabavuyeko ico kiganiro uwo gikenera ninaheza ndaja kubaha link muri commentaire uwumva ashaka kukiraba azokirabe uwu munsi rero nje kuvuga ku gahinda k'abo bahererezi abahererezi baba bakuze abantu bose bazi yuko bafyina ni nk'abantu barezwe na bayinakuru abana bakuriye kwa bayinakuru kenshi baravuga ngo nabo barafyina ngo urya ngo afyina nk'umwana yarezwe na inakuru ngo ni kidavyi nk'umwana yarezwe na inakuru ahubwo reka ndabifatanye ko ari bibiri uwarezwe na inakuru hamwe n'umuhererezi n'ukuri abo bantu baba bafise etikete y'agafyinyi mugabo baragira agahinda atawundi muntu ashobora kugatahura uti kubera iki batagatahura canke kubera iki bagira agahinda k'umuhererezi ahantu gatangurira kaja gutangura akuze urumva nk'uwagiriwe ubuntu akaba yararose abo bavukana akiri muto ni aka kantu ni mu gahebere naka reka uwo mwana urumva akura umuhererezi bamufata nk'amata y'amashitsi ari ntakogwako akenshi uwagiriwe ubuntu akaronka abo bamukiyakiya bamuba hafi urumva akura ari entouré n'abantu bamugirira impuhwe uti rero ako gahinda kaja kuza ryari iyo uwo muntu yakuze afise abamukiyakiya hanyuma agashika aho akura atagira ubumugirira akizera yuko bizokwama bimeze kwa kundi urumva si waba yaravyigize nimba yarafyinye si waba yarifyinishije urumva sosiyete ukuriyemo niyo ikugira ico uzovamo niyo ikugira umuntu nimba bagufyinishije none uba ushaka ugire gute ntaco wowe uri bubikoreko kuko ukuriye mu muryango ugufyinisha ntiwirevolta novuga nti wewe urumva ukiri mutonyi ubona umenga ivyo ivyo baba bariko barakugirira uvyakira uko nyene ni nk'umwana akuze akubitwa haragera igihe inkoni akazimenyera akabona ati ubu nibwo buzima akazoja kugira konsekanse za nkoni zikazoja kumubako akuze rero ako gahinda umuhererezi aja kugira nawe akuze
biba vyavuye ku kuntu aba yararezwe, hanyuma hakageraho abura abamukiyakiya kwa kundi vyahora. Dufate ni umuhererezi yakuriye impande ya se na nyina, yari afise bakuru biwe bamukiyakiya, bamuhebera utuntu twose, donc bamuba hafi muri vyose. Rero iyo akuze, dufate n'umukobwa canke n'umuhungu, hageze aho yubaka urwiwe, agaca asanga umwe bubakanye ni nk'imfura. Akarorero, ndavyumva ngo imfura zikura zibwirizwa kuba akarorero keza, zibwirizwa kuba responsable. Hanyuma wa muhererezi rero yubakanye n'iyo mfura akirotruva ategerezwa kuba responsable. Kandi urumva ugeze mu bigero ukagera aho wubaka, utegerezwa kuba responsable nyene. Rero hari igihe ushikirwa n'ibintu utamenyereye. Reka ndababwire uturorero tumwe tumwe, kuko nababariye nti jewe ndi umuhererezi, malgré que ntafyinye, kuko sinakuriye impande abavyeyi wanashima ndacabafise, ariko sinagiriwe, novuga ko ntagiriwe ibakwe ryo kuguma impande yabo nkiri muto. Urumva ko gafyinyi rero novuga nti ntako nabayemwo. Rero kubera ntakabayemwo, ako gahinda ndababwira ndakazi. Uti kubera iki? Nta muntu n'umwe agutahura. Nimba wagwaye ukavuga uti jewe ndagwaye, ugakunda kumeneka nk'umutwe par exemple, hanyuma bari autour de toi ukababwira uti jewe ndamenetse umutwe, umutima wanje urasimba umwanya wose, nta muntu n'umwe akumva. Bavuga ngo wako ni kagafyinyi k'abahererezi. Ikintu cambayeko rero jewe ku gatwe kanje, kuko je nababwiye nti nta kintu nzobabwira ntabifitiye ivyemezo, ndababwira ivyo nzi neza, soit ivyo nabayemwo, soit ivyabayemwo umuntu nzi, soit donc ikintu niboneye n'amaso yanje, canke mfise ahantu nagikuye, donc gifise preuve, gifise icemezo. Uti rero icambayeko niki? Narigeze kuba nibarutse, hanyuma urabona iyo wibarutse par césarienne, gukira hari igihe bigorana, surtout amasezarienne aba no programme. Zirya césarienne ziza wabanje kuja kuri travail, wabanje kugira ibise, bakaja kukugirira césarienne ari uko babona ari sekuru ya nyuma, atakindi bari bukore. Warushe, uba warushe, uba umerewe nabi. Nobabwira yuko jewe nibarutse, naho wari gufata ukuguru ukagukata, ntaco vyari kumbarira, nari nagize ububabare burenze. Hanyuma rero navuye kwa muganga, natashe mara iminsi ngwaye. Umunsi umwe ndabwira umuntu nturazi, nti jewe ndacari faible, niyo nshashe igitanda mpeza nahwereye umugongo, bisaba guca ndyama nkaruhuka. Ni akabido ka 5 litres ndagateruye ndababara cane umugongo, sishobora kukavana mu isoko ngo ndagashikane kuko ndababara. Ndabwire uwo muntu nabibwiye,
aca abwira mukuru wanje ngo ariko ngo mukuru ngo mutoyi ngo murumuna wanyu arafyinaga mana ngo mbe ngo ubuhererezi bwiwe ngo buzohera ryari. Ndabwire mukuru wanje urumva kubera ari we yangwaje mu bitaro, arumva ko bimubabaje nawe kandi yarabona ko atari byo nigira, en plus wewe ako gafyinyi banyagiriza ntako yigeze abona. Hanyuma aca arambwira ati vraiment urihangana wewe uje urakora ivyo ushoboye. Ico kintu carambabaje kubona umuntu areka kungirira impuhwe motife ngo nuko ndi umuhererezi. Rero abahererezi ni bake babatahura, ni bake babatahura, bavuga ngo bose barafyinye. Niyo uriko uravuga hariho ukuzi azi ko uri umuhererezi akumva uvuze nk'akantu adashimye, arakubwira ngo uvuze nk'umuhererezi. Urumva wavuga uti jewe hariya hantu n'ukuri ni kure numva ntoshikayo n'amaguru, akavuga ngo ako n'agafyinyi k'abahererezi. Ndababwire birababaje kubona ata muntu agutahura. Hanyuma umuhererezi yananirwa no kw'ishure, abavyeyi ntibabatahura canke abo bavukana ntibabatahura, baca bavuga ngo ntiyiga neza ngo kubera ari umuhererezi ngo ni agafyinyi. Nukuri bagira agahinda. Umuhererezi ntavuga ati jewe nshaka kwiga hariya anye, ngo yihitiremwo ishure yigako, abafise abavyeyi bamufatira decision, abafise bakuru biwe bamufatira decision, nta jambo agira, baramwima ijambo, naho yokura aguma ari wa mwana. Hewe mutureke dukure ntuzi, muduhe ikibanza, naho uba warakuze baguma bavuga ngo kanaka canke ngo kanaka, bakagufatira mu rwara nk'uko umenga wewe nta jambo ufise. Nukuri muduhe ijambo, natwe turafise ijambo. Umuhererezi arashobora gufata ijambo akarishikiriza kandi rikumvirwa. Mugabo rero ivyo vyo gufata ijambo jewe siko biri. Ndafise ijambo nimba ari ingingo ifatwa mu muryango mba ndimwo. Mugabo hariho abandi, hariho umuhungu yigeze kuba ariko araresha, hanyuma yari umuhererezi, hama abandi bantu bamuzi baravuga ngo ari kurya, ngo azokwama ari wa mwana, ngo nta jambo afise iwabo, ngo reka ngo nta mugabo w'umuhererezi. Urumva ngo nta mugabo w'umuhererezi vraiment. None abahungu b'abahererezi karaciye ingani bagume ari abana, canke none wari umukobwa warabaye umuhererezi, none nta burenganzira ufise bwo kubaka? Niwubaka none ugira umugabo wawe azokwama avuga ngo uri umuhererezi, agufyinishe? Oya, nukuri mureke kuducira urubanza, muduhe ikibanza, muha imfura, mubone yuko natwe dukwiriye agateka,
nimba ari ijambo muriduhe. Ikindi kintu abahererezi bakunda guhura naco kikabatera agahinda, urumva ko haba hariho pression y'abavyeyi daboro iyo abo bavyeyi rimwe rimwe bataguvyinishije canke batagufashe nk'abandi bana, ugasanga nabo bari mu bagucira urubanza ngo wewe wavutse ngo twarashaje tutagishobora gukosora umwana, urumva bakavuga nk'agafebrese woba ufise par exemple nko kw'ishuri waronse amanota makeyi, abavyeyi bagaca bavuga ngo nuko utakubiswe ngo niyo mpamvu wigira ivyo wigira vyose. Kaba ari agahuzu ntiwambare agahuzu wewe wifuza. Hari ikindi kintu cambayeko nciye nibuka, igihe kimwe murabona ko agacube kigeze kuba gaharawe, hanyuma ndaja muri saro kwimosha, hanyuma ndimosha nk'abandi bajene, ndimosha agacube nanje, navuga nti nabona kadasarishije kuko ko bavuga ngo karasarishije, wabona ngaha anye umushatsi bawumoye wose ngaha bakawumwa hagasigara uwo hejuru gusa. Jewe rero n'uwo ngaha ntibari bawumaze ngo umere gutya, murabona agacube abatakazi kamera nk'uko, urabona nkaha bahamoye ugasanga ahafashe baba bahamoye hagasigara umushatsi wo hejuru. Jewe rero ntibawumoye wose ngo bawumare, nsanzwe nifitiye na muke, sifise umushatsi w'ikirenga nk'uko mubibona, hanyuma baramwa donc ntibawumara, ngira agacube vraiment katari ka cane, kuko urumva ikintu gishasha abantu batarakimenyera usanga bagiha connotation, bagiha amazina atari meza, agacube wamenga n'akabana batagira indero kuri bamwe bamwe, ku bavyeyi bamwe bamwe. Hanyuma ndimosha ndataha, shitse aho naba ngo agacube ngo kabasazi vraiment, numva ndabaye blesse, ngo ebana ngo ubu rero ngo wabonye ngo ko wakuze uragiye muri secondaire, ndababwire uwo munsi narumvise mbabaye, ndavuga mana yanje none aha namenje ngire gute. Hanyuma arambwira ngo ejo, bari abantu babiri, simvuga aba ari bo mugabo nibaja kunyumviriza ngira baja kuvyibuka. Hanyuma umwe acaransohokana hanze, uwo rero urumva aja kumbwiza urupfasoni, kuko urumva uwa mbere wewe yambonye yaciye akriya mu bantu nyene ngo yaye ngo murambonera ngo ka gacube kabasazi nyene ngo niko yimosheje. Ndavuga nti mukama w'ikigongo nkwigwehe, nca ndasohoka hanze, uwari muri abo bantu acaraza, urumva wewe ndamushimira kuko kameme ntiyasarishije ngo aca abivugira aho nyene, aca arasohoka aca arambwira ati umviriza, ejo aho hantu bakumoye uzogende bagusubiremwo bakumwe neza. Ndavuga none nkaha nzoca nimosha gute? Je nabona umenga bazoca bamwiga ipara, nta ntuze, nta kundi kuntu nzoca nimosha, kuko urumva deja nari mfise n'umushatsi
uba yabaye muke. Hanyuma umufrere umwe wanje arataha aca arambwira, ndamwegera ndamubaza nti mbega wewe umbonera nimosheje nabi? Aca ambwira ngo ivyo ninde yabikubariye? Ndamwikundira ukuntu ari cool vraiment. Merci beaucoup, warakoze kundemesha. Hanyuma aca arambwira ngo ninde yabikubwiye ivyo? Ngwe kada, urumva muri abo bari babimbariye umwe uwo yari yambwiye ati buca ugenda wimoshe ako gacube siko, wewe ntiyaba ngaho naba. Hanyuma uwo rero nabibajije nawe yari amfise ko autorité. Nca ndavuga nti ubu rero ko ndose n'umwe ashigikira, reka nkawuke imishatsi ari hirya y'ejo ari ryari izoba yakutse. Nokubwira yuko vyagarukiye ngaho, umugabo urumva vyagarukiye aho, ariko jewe nabanje gukomereka ngo nimosheje nk'abasazi, kandi vyari bisanzwe kuri jewe. N'ubu ndacatahura ko vyari bisanzwe, murabona ko nshaje? Oya sishaje, ndakuze gusa. Murabona yuko nkuze, mugabo ako kantu ndacakibuka. Buriya ibintu umuntu yabayemwo ari muto, akiri umujene, ni bike yibagira. Egome ubu ntibikinkomeretsa sinovuga ngo ndabivuze ngo kubera bikinshavuje, mugabo n'utuntu iyo tugiye turaba twinshi mu muntu turamutera agahinda, turamutera kubabara. Hari n'abandi bavuga ngo umuhererezi, ngo mbiga ngo urya muhererezi ngo ubona yovamwo iki? Ngo wewe ngo ntaco uzovamwo ngo kubera agafinye kawe. Oyaye, nta muntu areka kuvamwo ikintu ngo ni ukubera ari umuhererezi. Nukuri abahererezi mubahe ikibanza, mureke kubabaza imitima yabo. Abahererezi rero hari igihe biro twuva bariko barera abana ba bakuru babo, ugasanga wabaye umuhererezi yavutse mu nyuma, dufate muvukana muri nk'abana 10 canke 12, hariho nabo numvise bavyara 16, 17. Je ndazi famiye bavutse ari 17, abandi 16. Muribaza aka n'agaciyemwo, ariko hariho n'abazungu bavyara abana 16. Je hariho uwo dukorana yambwiye ko iwabo agira 13. Ako n'agakuru nshishijemwo gusa, meme si c'est pas le sujet. Rero uvutse uri nk'umwana w'10, uja gukura bakuru bawe baravyaye. Hanyuma hari igihe bishika umuntu agaca aja kuba kwa mukuru wiwe. Hari ugiye kuba kwa mukuru wawe rero ukagira imana mbi, agakurikiranya abana vuba na vuba, nawe aca aguha ngo numurerere abo yavyaye. Urumva nturonse akanya ko kuba umwana wewe, uciye uja kurera abandi. Hanyuma novuga ntibaba bakwatse uburenganzira bwo kuba umwana. Hariho ikiganiro nigeze kumviriza, ivyo bintu bikunda kuba ku mfura, ugasanga imfura bamuha kuba akarorero mu muryango. Rero n'umuhererezi hari igihe aja kuba responsable kwa bakuru biwe.
kandi mukuru wawe ntazogufata nk'umwana, arabona yuko muvukana mugabo agomba guhe de responsabilite wewe zikurengeye, novuga nti zirakurengeye. Ibaze aguhaye de responsabilite zo guha imiti abana biwe, ngo umwana yanyoye umuti, umwana yasinziriye, umwana yariye. Ivyo bintu ku mwana, ndababwira akantu kigeze kumbako, mugabo baje kumbabarira, ababinkoreye uko vyagenze ndazi ko nta rwanko rwarimwo, kandi naje sindiko ndabivuga ngo nuko mfise inzigo, nta nzigo mfise namba, gusa ndiko ndabivuga kugira ngo abandi bantu babibonereko akarorero, bumve yuko bitaryoshe ku mwana. Jewe narabaye ahantu, hanyuma umumama siho yarari, bari bafise umwana mutoyi, hanyuma nanje niga mu wa gatanu primaire, murumva yuko na jewe nari muto. Hanyuma bari bafise umwana mutoyi, uwo mwana mutoyi kubera urumva mama wiwe atariho yarari, naciye mera nk'umugore mu rugo, nkaraba uwo mwana nkamenya nti umwana yafunguye, umwana yariye, yashushe canke yoze, yambaye impuzu nziza, uko amerewe nkategerezwa kubiraba. Ikintu cambayeko rero umunsi umwe mva kw'ishure, niga muri primaire nabibabwiye, nkataha sasita, niga swate mu gitondo swate après midi. Hanyuma umunsi umwe rero mva kw'ishure sasita, ncasanga umwana yashushe ariko aravomisa, ndavuga nti urumva nta wundi muntu akuze yarahari, nta matelefone yarahari ngo nterefone abavyeyi biwe. Ndavuga nti mana yanje ibintu n'ibiki. Ico nakoze naciye umwana ndamuheka, mugabo je novuga nti nari nciye ubwenge kuko abubu hariho abatobikora. Urumva ko niga mu wa gatanu, naciye mfata umwana nca ndamuheka, nca ndamutwara kwa muganga. Rero jewe vraiment uwo mwana naramukunda cane, kandi nabikorana umutima mwiza, mugabo uwo munsi vraiment umutima wanje warumvise urushe, ndi mw'ibarabara mpetse umwana ndi jenyene, nkumva amasoni, nkavuga mbega basha abantu bambona bavuga ngo uwo mwana ni gwanje, ndumva isoni. Ako kantu niko kababaje umutima wanje, kuja mw'ibarabara mpetse umwana jenyene, ndamutwaye kwa muganga, na jewe nkiri umwana, ndamujana baramuvura, hama ndamutahana. Mugabo nobabwira yuko ico gihe umutima wanje warababaye pe. Rero ngasaba abavyeyi, murabe barumuna banyu canke abana banyu, ntimubaruhishe ngo mubahe ama responsabilite abarengeye. Nukuri murabe ukuntu mwobigenza, jewe abo natunze mu nzu iwanje, abo narareze abana babakuru banje, nimba narabaremereje ibikorwa n'ukuri ndabasavye imbabazi,
nimba narabahaye ama responsabilite abarengeye ndabasavye imbabazi. Nta n'uranyubahuka ngo abimbarire kuko si kenshi abantu buguruka ngo babivuge. Nimba narabikoze nanje nzoba nabikoze ku butamenya, mugabo nibaza ko ata responsabilite z'ubuvyeyi nabahaye pe. Ariko nimba hariho uwubona naramurengeye akarimbi ndamusavye imbabazi. Hanyuma n'abandi mwoba mubikora ku butamenya murabe muhindure. Ubuho ndababereye claire, ndababwiye yuko ivyo bintu abahererezi biraheza bikabababaza. Nuko mugire ibihe vyiza. Bye bye.